Shalom shalom bakunzi ba Rehoboth Trust TV muri gute murakomeye mwaramutse neza umurere hose ubuzima mwagiyemwo ndazi ko bimeze neza ko uhoraho imana yacu iri kumwe natwe. Shalom shalom. Shalom shalom. Ni sawa. Ego. Umushitsi wacu uno munsi reka bashe kwivuga akazina kiwe komisa bashe abatamuzi bashe kumumenya cyo tugera ku idonido ibintu twashoye aho kwasha kumusanga yicaye ahantu akafata akantu ashobora kutubwira ivyerekeye music ziwe n'ubuzima bayemo ushaka kwipresenta atakuza kumenya izina ryawe komisa ibintu bize kugenda neza. Nitwa Mugisha Alipe nkaba ndumuramyi mu yandi majambo bivuga ngo ndumu worshiper. Ego. Ata umuramyi ni Kirundi Nyarwanda? Nyarwanda uri Nyarwanda? Oya ndumurundi. Ane turi mu Burundi ndavuga Nyarwanda umuramyi none mu Kirundi bakivuga gute? Mu Kirundi bavuga uhimbaza. Uhimbaza utahise kuvuga mu Kirundi none? Since birangora quelque fois kuvuga Kirundi cyane sinzi igituma umukundi Nyarwanda ndayikunda. Sawa. Okay, umuntu kari Mugisha Alipe je vraiment na munsi namusanze ahantu mbega no havuga gute vraiment n'ahantu cyocenye vraiment ahantu hasa neza na vraiment n'ahantu hiteka ko tamusanze yicaye bro ni cyayi. Oya cyitwa African tea. Harimo ikindi harimwo ubuki harimo gingembre harimo amata n'icyayi. Sawa murakoze. Okay, uno munsi rero Mugisha Alipe umworshiper akomeye ari ngaha mu bantu bimwe ngaha mu Burundi cyatubwire vraiment Alipe turakuzi nk'umworshiper ngaha mu Burundi yemewe nkawe woje no musujida ufite ibintu bibiri bitatu nshaka kubaza nshaka uduha umuco siko mbere uko njya kuvyiwa personnel uduha umuco mu isanzwe muri gospel ngaha mu Burundi wewe gospel uyumva gute nk'umuntu umworshiper ngaha mu Burundi basanzwe bemera ako aririmba vraiment bumva ko bumvise umuntu aririmba neza cyo tubwire gospel ngaha mu Burundi we uyumva gute n'iki wovuga kuri gospel ngaha ingene isanzwe imeze ingene isanzwe ugenda ushaka gusobanura nk'abantu bumvize ingene mu Burundi gospel yaho imeze. Gospel yo mu Burundi tudaciye hirya no hino iracyari down iracyari hasi bandi majambo mutigute. Gospel y'u Burundi hari ukuntu d'abord ikintu nabambwira abaririmbyi il faut que first of all babanza kumenya uwo bariko barakorera wariwe kwera ubu umuririmbyi uvyutse yumvira ashaka kuririmba ashavyuka aririmba uyumvira avyutse ashaka gukora igiteramo cyo kuramya avyuka ashaka guhimbaza ufise mugata vision afise muri we mbese nagiye kubona igiteramo cy'uwundi nabonye ko biryosha ati nanje ejo ndakora ico simwihiganwa turimwo n'umuhamagaro twahawe rero mu gihe ufise umuhamagaro muri wewe icara umenye ivyo uriko urakora ubanze wicara utuze ubaza ijuru uti mbega ndiko ndakora iki mbega nteza gukora ikejo ubu ubyutse wese nkona bivuze byishaje muri studio studio uraririmbye ukicara kumva iyo ndirimbo ukavuga ati none indirimbo ubuhe butumwa irimwo ikitanga iki ku bantu izofasha nde izoshikiki urumva je nkunze kuvuga abasha kwenda kuvuza bakunze kumbwira ati Alipe kuri ko uri kunda kuri ibintu by'icongereza n'ama collab tugirana n'abantu kenshi nkunda kurimba icongereza ndavuga nti icongereza gitanda gikunda kirimo amajambo ari deep kirimo amajambo mandi majambo deep no kivuga mu Kirundi kirimo amajambo yumva ibwina yinjira indani urumva rero umva ubu mu gihe turimwo suko twese turumbira kuja muri studio suko twese turumbira kuja gukora ibiteramo suko twese duhurumbira kumva twore hagara ku masene tukaririmba oya banza wicare urumva uhamagara umwuka akurongora ivyo uri gukora nuko rero gospel y'u Burundi nibanze yicare urumva tuje hamwe tuvuga tuti mbega tuko dukora iki hamwe kinca kabe tubanze twiyumvanemwo nico nabambwira tubanze dukundane hagati yacu urumva ubu umuntu aririmba ukamwicara ukamwihweza ugavuga ngo ya canke bakutumira ahantu hari gasozo mageye ngo kure natanze akarorero ka ruguru kure urumva ukaca wiyumvira ati none finally
uwo muntu avuze ngo ntahonja amaze kwishikana kwiki ngaha urumva umaze gukora iki cotuma uvuga ngo bagutumiye aha none hariya bagutumiye ubutumwa bw'Imana ushaka gutwara ntibugogerayo ko nzi witeka yatubwiye ngo tuzunguruka isi yose wewe bagutumiye aho Bujumbura turacaye Bujumbura ariko ngira bagutumiye muri Amerika wogenda rero imaze tubanze twumvikana tubanze dukunda tubanze tugishura umwe hamwe urumva ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo baduze hejuru baja mu cumba kimwe bahuje umutima umwe n'inama niho mwe muyera yamanuka urumva rero mu gihe tuzohuza umutima umwe n'inama mugato tusakumva tuko dukorera hamwe mugato tuzomva dukundana ntaho turiko turaje murorere muzamumbwira urumva utubwiye yuko gospel mu Burundi iri down negari no sanzurimba gospel mu Burundi vraiment cyaba tubwire vyukuri siko nimba uno munsi gospel mu Burundi iri down siko ngo mutari hamwe bamuje hamwe kandi ngo murekero umwe mu yero Saint Esprit abarongore siko maze ngo mugiye hamwe ngo bibatubwiye ngo mugiye hamwe ngo mugahuza umutima n'inama ngo nta kidashoboka byose birashoboka sawa tubwire rero Alipe urinze uvuga uko katwa kandi uvuze ngo harabaje muri studio ko byose bati shaka kuja muri studio ndabisa amaya ngende ku muri studio nkora indirimbo obuzi icyo tuma ko n'ababigira bagasaba batanze message tumuntu yihana siko hanande babigira ugasanga bako batakaza amara yawe ubusa ko batakaza n'umwanya ko tukshenje mu ry'Imana ushaka kutubwira ko duho muco aba bantu uko arabandi boborenganyije uvuze uko arabandi bijamwe bafise message bagiye gutanga nubwo batara baririmba bavuze bati neza gutanga message nini mu ndirimbo siko ndagiye kubikora nicaye wobwira abantu uno munsi ko nimba urinze uvuga ko iri down no kumaze kubibona katubwira iri down ku buryo ubu nubu impamvu izi nizi n'impamvu iri down kadusobanura neza kadutahuza nabivuze ndavuga nti igituma iri down first of all nuko tutareka umwuka wera turongora nivyo navuze ubwa mbere navuze nti umwuka wera ntaturongora umuntu nababwiye ariyumvira ejo turi muri competition imbere na mbere igifatanye na mwuka wera turi muri competition igituma tutemera ngo mwuka wera aturongora wumva umengo wasizwe wumva umengo naka yakoze concert réussi imitima y'abantu yaruhutse byagenze neza ugacumva nanje jo buca ntegore iwanje urumva wahishuriwe na mwuka wera wabonye ngo muri competition wabonye naka yakoze nanje ifoko nkora urumva mbese ukumva mbese nta waja muri iyo concert y'uwo muntu ukumva nta kigenda yafa pase haraheze umwaka nigeze kuja muri concert imwe sanga uwo muntu ari kuri podium nta mvuga izina sanga umuntu ari kuri podium asa bodyguard inyuma gospel gospel c'est vrai ego chan asa bodyguard inyuma abandi babiri imbere na backing hagati na wari hagati asa bodyguard imbere mbese iyo ntunze ukimva ati none aha twaje mu biki n'umurundi twaje mu biki narumiwe je sinanayihejeje ibintu byose ndanabihejeje naciye nsohoka ntanaririmbye udatanze mishazi yawe ushaka gutanga ego kwa nariyumviriye nafise nti umwuka wera mbabarira nsohoka nasanze je bafise mparangirisha vuri muri rimwe rirayandenga nabonye umengo nkaguma imbere nkahaguruka nkaja kuririmba nabavunga nayo ndabakomeretsa imitima y'abantu benshi baje kandi peut-être usanga abantu bamukunda kandi nta n'ubuzi gitumye yabikoze nkaca mbona nti none nkabigumi reka prefere gusohoka cyanda sohoka aho byari ibintu birenze umutwe w'umwana w'umuntu kandi rero ntibinaryoshe nta na message karatanga ni ibintu uri kurumva ati none naje mu biki urumva rero tubanze twemere Holy Spirit manza turongore mugihe tazokwemera tukazokumenya ko turi mwihiganwa turiko turiruka na karirimba neza nje reka ngo je gutravailler ijwi na karirimba abazi ko hari abantu baririmba atajwagira ako kumva umutima ariko abitangana ukajugumira ukarira urumva ukihana ariko ubu turi niko namambwa turi muri competition hariya bararirimbye hariya hari urunani nanje ngera ngire urunani hariya naka yakoze nanje reka nkore oya
oya suko bikorwa no kwicara hasi ukabanza ugashira amavi hasi ugasenga ukumva roho arayikwemeze kandi ibintu biri mu Imana bigira umusaruro bigira impact ku bantu nico hama ikindi nshaka binavuze nico nsubiramwo ubumwe mu baririmvyi b'Ubujumbura wemvye Burundi ubumwe uzi ko hanze oya naruhari jewe mvuga nemye nkuza kuvuga nti ndavugisha ukuri icupa ndagigurira ndavugisha ukuri mvuga nemye ndavuga nti nta ruhari muti nta ruhari gute uzi ko ushobora kumva wotumira umuririmbyi hama akakubwira nkuko nabivuze ahubwo ati mbega none ukorera concert urumva ukorera concert urazi ko concert gospel gospel Burundi acari hazi ko nabivuze hakumushigikira hakumva umushigikira gura bese aho ugeze basi ugeze ko ntambwe wewe yagutumiye kisaka kubaha ugeze ku ntambwe hakuja kumutumira kanze kumaza ngo muri ya shengero ya kuyashengera cari hasi ngo nta ngo mbega ivyuma bimeze gute mbega bakera bose ivyuma bakoreramo ko Yesu yatumye intumwa zagenda zikoresha iki ivyuma majambo voilà urumva naho ukamanza kubaza ngo mbega ngo ivyuma bimeze gute ngo mbega gahunda ipanze gute ngo nshine imbere abantu bakihari muce kuri gahunda y'imbere abantu bakihari none wumva two tujahega basha tusempe mani mureke kuririmba muje kwiyamamaza uyamamaza kugira babiki uyamaze kugira bamenyekane ko urumva ushaka kumenyekana ushaka kuhabwa icubahiro urumva rero mu gihe uzoca mwibarabara petero yarabazo gukurikira iyo wamaze kuhabwira imigabo n'imigambi mu vy'Imana si imigabo n'imigambi no gukurikira ijambo ry'Imana cyo ritubwira hamukaryubahiriza hamukabona gutera imbere Imana ikakuzamura si uzamurwa n'abantu rero mu gihe ushaka ko abantu ari bakuraba mu gihe ushaka gukorera abantu ja mwibarabara ko abari mwibarabara ko hatugira imigabo n'imigambi kandi bashaka ko barakurikira ko babazeye ku ikintu nawe ja mwibarabara umva abantu babikora kubera binezereza muri gospel suko kandi ndamushikiye vraiment mu kintu cyo gukora tukurikije mu gihe rivuga hama kujekera rukundo mbese abantu baririmba gospel toki mu rukundo ni kubera iki ko jambo ry'Imana tubwiye ati ngo batagira rukundo babaza Imana ko Imana ari rukundo siko cyangwa yuko tuzagira rukundo kandi ngo mukunda mugenzi nko wikunda siko niko jambo ry'Imana tubwira uyo muntu adakunda mugenzi wo muririmbyi yo kunda nde wundi ni question mark siko nako twihaye Alipe rero katuvuga gucyo kintu kuko numva yuko mu Burundi gospel cyari hasi vuze hasi cyandaba Dudu wa Fortran bageze ku rwego rudasanzwe twiri hasi cyandaba nanabone hasi eske ndabano hasi nivyo cyangwa nibo bamaze gushika ku gospel ya high class iri hejuru mu gihe erega burya uvuze Dudu uvuze Fortran uvuze Apollinaire uvuze n'abantu nubaha cyane igituma navuze kwi down nibo bonyene urumva nibo bonyene amaze kugera rero uvuze ngo gospel rero erega uvuze gospel ni muri rusangi urumva ubushatse kuvuga muri rusangi rero uvuze gospel muri rusangi ni mpaka umenye ko Dudu nanaka haraho bashitse rero ufate muri rusangi mpaka bakenewe yuko boduza nabo kugira ngo yamamare gospel urumva kwera ari abo bari yo mitwine ego harahishitse mbwa harahitazoshika urumva rero ufasha abandi ukabazamura iragira poids urumva iragira poids Jenda kunda Apollinaire cyane kwera ni wakunze gukoranya abaririmbyi akabereka ingene ibintu gikwiye kumera ukungene ikintu bikwiye kumera kungene bashobora kuja muri ukungene mbese ukungene tana yabo boyikoresha akunda kwica ingenda mukundira cyane agakoranya abaririmbyi akababwira bimeze uko rero gospel y'u Burundi si mitwe itatu si mitwe ni rusangi urumva rero muri rusangi mandi majambo hakenewe ko naka bajya bari hasi bakenewe kuza kugira ngo imenyekane ego urakoze kutubwira kudusigurira kutubwira umuco utabaye ngo umwita ngo hypocrite
utaragiye guhengamira ahantu babaye honest kuzi ibintu bibona wewe gospel mu Burundi iracyari down ari tukwibaza kandi kaza kuvyerekeye ivyo wawe ubuzima busanzwe sindimo zingahe je cyo kinakunda kukimbaza nta ndimbo nyimwe mfise okay sindumva ko umwuka aranyemerera narigeze kuzandika kera nanze ndi muri ivyo umva kubera ko jewe d'abord first of all n'umuntu ndakundwa vraiment ico ndakizi ndakundwa kandi mu bantu peut-être ngira so kwishima cyangwa kuvuga iki ndazunguza amakanisa y'Uburundi bantumira urumva ni icengero zike vraiment zibujumbura canke za ruguru ntarinjiramo urumva ni zike ziraharuye urumva henshi barantumira mwandi majambo nico bambonyemo rero narigeze ukabona uraririmbye bakomye amashi barasaze ukavuga ati ndagiye muri studio heyo ndazandika ziri mikaye ndazihurutura gasha ndazandika ngiye gusenga numva ewa mukarambwa umva ntiyaragera azogira ryari none ko burema maze kwandika indirimbo none kuhitosha imwe basugira basi imwe ihumuriza abantu umva ninje ndakubwira narazanditse ndazandika numva vraiment nta pushing yo kujayo umukara karama kandi suko no bura mahera suko no buriki ariko byaranse twishidisa numva rero uti urafise na YouTube basi oya numva uti rero bimeze gute ngo nukuri ntumva aho rero nta siguro mfise no guha nuko ntarumva ico kintu no gikora je no bushara muri babandi batuba gospel Burundi ja hasi uko isinumva yuko basi nubwo utagira shine YouTube yawe basi yego ndavyumva kwa sinavyumva ufumugira shine YouTube yawe ama concert ugiyemo ajya video bafashe kasha ko shine YouTube yawe siko bijya bari bwirimba kasha shine YouTube bakagusuiva siko nka cover yawe ako kutasora indirimbo wacuvuga yuko mu gospel muri kiri hasi nawe uri mu batumi ba hasi uko umwisora indirimbo peut-être ngo le Saint-Esprit narakurekurira siko ariko buka yuko nje baje bati mco muzosanzuza bakibakorera siko nabone wagisaba imana ndasavye nkora indirimbo comme ça ama message nyuma zandika ari mwikaye ko byanze mwikaye ni message yo ukiza umuntu kanaka ni wazisora gospel zo iduza nawe we siko hako ndashaka rero utubwire impamvu rero yindi utarumvira kugira ase Instagram yawe Refis urushira ku indirimbo amugonsero agiyeko rafise Facebook ndabiswifise YouTube ukutayironde wishire ko yowe eka nkicyo kwibaza wambagije uti nkuko warani yakurongora ico samuzohabwa patata sivyo nakubwiye yuko kubisabana nabisabye ndabwira nti harageze ko nanja mu studio hama numva nkuko warani ntayindongoreye ivyo geza no azinga aheze nka 4 ans 5 ans uko ne warase kandi kumaza ndi gushasha kandi oya utabanje none ugira umva message yo kwishura burya umaze kugira umugenzi mukawera sima kuja ku mavi ukagana bisanzwe nyine mugabo ati kujya tuturaganje nawe ukamubwira ati mwese urumva sa mbyano ni ryari no ntavyo nzi mu gihe erega mu kice sigihe cyacu uzi ko mfise umugenzi yaramaze imyaka myinshi aririmba muramuzi ari vivante kera se kumuvuga izina tubwizina komisa bamenye komisa umaze kuvuga ko ari vivante mati naka kandi basi kwitapa ni kumuvuga mugenzi wawe komisa bakamumenya okay ni umugenzi wanjye twa Sifa yarimva muri vivante bari muri France yaramaze imyaka myinshi aririmba yabutanye bwasohora indirimbo yagiye kuzisohora ubu muri 2015 agira agenda urumva rero bisigura yuko imico se kandi izo ndimbo zumvije vraiment zimwo intozi zimwe ijambo kazimwe burya nijyo namye mvuga simpaka nihutire gusohora mbega none gusohora ego birakenewe gushika kure birakenewe kugira iki umva abantu ni babanze bumvirize zijya zabasohowe sibabanze bafashwe na zijya izo wanje zizoza sivyo Bezo kubera sindiko ndapfe jo cyase ndagirike wanze bafashwe n'ico hama reka gucyo kuca kabiri wambagije ati share YouTube ntayo fise umva urafise TV meko murakorerako
ya Rehoboth Trust TV fine bajya hora baza gukomera amakonsere barafise ama TV bariko baragirako Yeah. sivyo abarundi nibabanze bakurikirane zirya TV d'abord imbere ko banza kurikirana chaîne ya Alipe urumva ko azi harimo ko amakonsere menshi nagiyemo babanze bakurikire zirya TV erega n'abarundi ntibakurikira ama TV gospel ugasanga abantu followers ijana followers amajana 5 yebo turi gihugu chose urumva mbega badoza gukurikirana Alipe afise chaîne batarakurikira ibintu byame kwicisha ko ibintu byinshi by'abarinzi batandukanye baza kurikira umuntu umwe ntibanza gukurikira umuntu umwe umva kujya televiziyo bayira bari benshi uko urumva sinzoza burya televiziyo y'u Burundi na Rehoboth wanyu sivyo niki kuri kwa 15 gikurikirwa 15 RTP voilà urumva tubona rero nawe Rehoboth itera imbere nari parage urumva hari kubigana washije ko byinshi by'abarinzi batandukanye abarundi nabanza bakurikirana ivyo by'abarinzi batandukanye urumva banza babiko ako jewe nza kugurira yindi anza kugurira sheni wanje hariko vyinshi wankame twagira ama interview abiri atatu hariko na gospel na concert cyangwa nk'ama event nage kuririmbamwo babanza bikurikire erega abarundi igituma dufise ikibazo nuko badashigikira Abarundi kuko vy'abarundi urumva nibanza bakurikire mwebwe urumva mwebwe muri ko murashaka gupushinga abarundi imbere muri ko murashaka gupushinga gospel imbere babanza bakurikire mwebwe urumva hako je bazakurikira jewe ndumwe nzoshaka ivyuwanje vya Alipe yebo tubone ko mushaka vyinshi babanza baje gutriya babanza bakurikire mwebwe hamba bazobaza ati none urya mwana bite ugabo yego urya mugabo bite niho bazoza kukumenya ico bashaka rero mugihe uzovuga ngo urumva ngo Alipe navye chaîne YouTube Alipe nagize ni babanza kurikira Burundi Gospel TV babanza kurikira Niki babanza je natangaye ko hariho ama concert menshi y'ugura afisa amazi imyaka na mire akasanga afisa ama views 750 turi gihugu bibaho vraiment ko bose usanga ari interessant kuraba ikintu kiri YouTube amamega aragoye so ngo amamega aragoye ubu hari ama illimité hariho ibiki hariho ama wifi ushobora kuja ahantu wabishatse ndabwire umuntu yashatse ikintu aragishikako urumva mu yandi majambo babanze baje kuri kaziya zatanguye zikeneye gupushinga abantuze bakunze kuvuga ngo aba DJ b'abarundi ntibavuze indirimbo z'abarundi byarigeze kuvugwa cyane ngo abarundi bidogera aba DJ ngo ntibavuze mu bubare ntibavuze mu maboîte bagushaka indirimbo z'abanyamahanga zibiki nuko batigeze bashaka gukurikirana indirimbo zabo urumva batigeze bashaka kumva no bivuga gute indirimbo batigeze abantu bateje imbere ama RTNB canke ibiko batigeze bifuza kumva bo pushinga indirimbo z'abarundi imbere rero mu gihe mwege muje mubikora abarundi ntibifuze kuraba mwege d'abord hamatwe umwumwe ugatwe kiwe tuzara amashene yacu après sawa umvise barundi kazi ifuka tumo tukwe kwanza Rehoboth Trust TV tugire support abone turonka ama comments hanyuma Alipe ngo muzo muronka mu nyuma shina YouTube yiwe onega Alipe urakoze kutubwira kuvyerekeye shina YouTube yawe siko twashaka gutubwire kuno munsi ne concert ho abaririmbyi ba gospel kugira tubashe kubona changement challenge muri gospel mu Burundi nga siko surtout les jeunes ko baraza ugira ico wabwiye n'abakera ugira ico wabwiye komisa babashe kutubwira aho basi bumve yuko hari undi muntu afise icyumviro cyo kubabwira gituma bashika imbere imbere na mbere tuve muri zoguru urumva muti zoguru gute tuve mu kintu cyitwa ne pas tourner sur le même pont mandi majambo tuve mwihiganwa tuve muri vya bindi vyo kumva je sinimvamwo naka jewe singiriki tuve mu rukundo twumve ntaka organize concert twumve twogenda kumushigikira naho tuburi kuraririmba urumva twumve
baradutumiye muri ya eglise iri hariya kore bakuyumvisemwo bagushatse bumva ubutumwa bwawe ubakorako wowe umaze gutera imbere urumva bakiyumva hariya mbese bavuze akagoma ugaca urisuzugura ugaca wumva umengo nta hantu woja nta hariya oya sahantu bishire hasi ibyo nizo bizotuma tudatera imbere urumva uzuraba abaririmbyi baba star bo hanze uzuraba ingene batanguye ego benshi batanguye muri eglise ariko uzuraba benshi ugiye kuba kusoma ubuzima bwabo hari batanguye barimba mwibarabara agafata akamikro akahagarara mwibarabara urumva rero wumve ko hari bari bariko bavuza akagoma bagutumiye bakwifuje ko wohagera nabo barakeneye ubutumwa bwawe ukarako basuzugura ukumva ushira abantu ku rugezo rumwe bose abadafise abumva bakiri hasi bakeneye ko baduza ubaduze hari ico uzohemberwa muri ivyo vyose hama ikindi naco twige kumvira ijambo ry'Imana twige kumvira na mwuka wera aturongore urumva apana kumva kurumva wowe ufise ijwi wewe urazi kuririmba ukumva tout est permis pour toi non oya iga kuja hasi iga kumenya ivyo uri kurakora iga kumenya mbese none ndaja kuririmba mana ndongora mu ndimo za kuririmba apana kuja hariya ko bari kundi gisirima gucukada kuririmba gisirima oya ico namandakiniya cyane namandagihakana cyane mbese ngiye muri eglise y'abanyamurenge harimo abanyamurenge benshi ukaza wumva ikibaruhura ni gisirimbo ya biri kutugira adoration iri mu Imana wasengeye Imana ikagufasha kubikora murumva rero kenshi dukunda gutanga abarinzi bakunda ngiye wawe kubera ko urakunda rap cinja kurimba rap oya si ico tanga ico mukobera kirakunira gutanga nico kiza gufasha umutima wawe kuki umuntu akunda vraiment aratubwiye ikintu cyiza so Alipe urakoze cyane gose utubije ikintu ko urahaye conseil abantu ishobora kubakorako ntibakora ikintu kwasha kuneza kanaka siko bicare kwanza barongora hamwe muyera hama bakora ikintu kandi bagire urukundo muri bo kwa musaya bizogenda neza Alipe turagushimira cyane gose waduhaye umwanya ko twagusanze ahantu tubana ko kurafata akantu ukaduha umwanya ukisakrifia tugutesha kana ka apetika ugufise vraiment turagushimira cyane gose vraiment ubutanu tukuyange uzotwitaba aho tubwiye ko tugiye impanuro nyinshi cyane gose vraiment turagushimira cyane gose vyivuye inyuma hanyuma sinzi ko bwira ikintu abantu vyerekeye imone tugezemo ya coronavirus comme ça wagira akantu batekereye basho kumenya imbere na mbere shaka kuvuga ikintu kiraho nagiye kuririmba mu ndirimbo ya corona bantumiye kwimba mu ndirimbo ya corona hama barimvyi bacu ba gospel barastara Alipe nibibaho nushobora kuja kuririmba na satbi nushobora kuja kuririmba na fizo nushobora kuririmba na Natasha nushobora kuririmba na ibintu bitabaho ndababwira nti imbere ya mbere ko mumukizwa imbere yuko mbice cyose ndumurundi urumva ndumurundi kandi ku murundi ico kintu ni uko ukora ivyo Burundi bukubwiye urumva mbega ndakubaza ese ko umuntu akubwiye ati ja muri boîte kuvuga ubutumwa ntiwo buja kuvuga muri boîte kuvuga ubutumwa shaje ngiye kuvuga ubutumwa butunogenda kuvugayo kuko mbazi yuko hajyana niyo nimba ndongo namwe muyera message za gutanga za kuba impact ku bantu voilà ninje niko ndavuga rero mu gihe imbere yuko twese ngaha abantu tugwanya ku bwa corona urumva nababwiye imbere yuko mba umukizwa imbere yuko nja kurimba imbere yuko ngira iki byose ndo murundi rero gikora ku Burundi cyose kirantusha kiragutusha wewe urumva rero kuja hamwe n'abaririmbyi mbese ngo barimbe ivy'isi nta kibimbona mbese urazi ko hanze tujya bajya bose ba Kirk Franklin bande bose bande bagiye hamwe baririmba indirimbo yayiti
eputa barimba gospel kandi barasumbye abarundi kogamana barasumbye abarundi ukamenya yuko imbere na mbere uri umurundi rero ibikora ku Burundi byose birantusha nako ndakubwira nti mbega bano ugiye umwuka warakurungitse kuvuga ubutumwa muri boîte ntiwojayo je personnellement kubwiwanje mwe muyandungitse boîte kende uvuga utawugiza muri boîte genda kuko mazi ujya ajya kuvuga ari aza gutusha imitsima y'abantu aza gutuma ujya muntu ari muri boîte akogwa ko ahindura envie yo gutaso kandi ugenda ajya ahantu ko adayicoyera Imana. Voilà, est-ce que ikica kabinacho est-ce que umuntu akubwira ati ujya muntu ari garapfa genda umubwire gituma yo kwikingira kureka gupfa genda umubwire est-ce que agaca kubwira ati rero wewe utwagwa na muri modoka uja kugiramwo utwagwa na maraya kanaka est-ce que nakwinjira muri modoka ugiye gusova umuntu ariko arapfa jewe mbona ko atari ibintu byo gutwara umwanya vraiment nenda na miguru kabisa sinzi ngo byo nenda na miguru kabisa nimba inzi ko banza kugenda atari umuntu acafa ngo direct nashitse ku minota inza ko umuntu zagushikwa n'umwanka mu iryo jambo ugero ngo maguru vura bako yo muduga nza kumura mvura muri muduga za kwiyumvira indi bintu kweri nico kibazo rero mufisa abarundi reka kwiyumvira ica abantu bashaka kukubaha ra kwiyumvira abantu be bavyumvira ko gute sabantu ni imana mbega ivyumvira ko gute nico kintu nikicise peau noire twama dukora ibintu mbese akora amaso y'abantu twama dukora ibintu amaso y'abantu ariko jewe mugisha Alipe nico gituma bavuga ati ngo ntuberere kuri Burundi sindaba ngo naka moi je vise ico ndiko ndaviza kuri objectif urumva rero mu yandi majambo corona iki ica abarundi rero mu gihe batubwiye ati muje hamwe abaririmbyi b'abarundi muririmbe kubwa corona muririmbe ivyotuma kora abarundi bakunda umuziki muje hamwe mukore mu mushe mu mudiho hama bumve ibituma twikingira urumva nta kauza ndabikora nejo nzosura ndabikora urumva batubwiye ati muje hamwe mutake igihugu cacu nyine ari ciza ngirano babayeho mu biririmbe sindabona tutabiririmbana ndiko ntaka Burundi bwanje ndiko ntaka ma patrie ndiko ntaka ibituma bari hanze bo kumviriza rero sindaba ngo ndiko ndimbana na naka urumva ndiko ndimbana na naka jewe nico ndiko ndakora urumva nico ndiko ndakora rero nico ndiko ndakubwira abarundi abanyamerika baragiye hamwe bararirimba in bright harimwe aba gospel harimwe abaki bose bagiye hamwe bararirimba umva baraja hamwe bararirimba hamwe ba Mary bande bose baraja hamwe bararirimba indirimbo yo kugira bafashe abantu mu Haiti bari batwawe n'umwuzure batwambo amaje abomokeko none bakoze icaha okay si cyaha bakoze ko bashaka kwerekana yuko bafashe mu nda bari kumwe nabo ni parti abaririmbyi imana parti abaririmbyi ba sekila bari kumwe nabo bashigikiye muri byose nico mbona bashize kwerekana kandi bashoboye yuko ko ndibuka yuko n'amahera toje mu konsegi y'indirimbo batanze ubwazo bufasha muri Haiti. Voilà, nico ndiko ndavuga rero nico ndiko ndavuga tant que peau noire itazokwama ireka kuraba abantu aho tuzocika urumva jishura gukora igikorera naka jishura gukora igikorera naka jewe ntumbaje narumva ico kintu nakirengeye narakirenze nta nico nzi ico ingene cyo kivuga kumva ngo turi ahantu ngurumva ngo kubera naka oya hari ibintu tukwe kwitaho birusha kuraba amaso y'abanaka urumva rero ubutumwa kuvuga ngo naburirimbaye na naka neko ntanga ubutumwa bwo gutuma abantu twaririnze nta bitera soni two turaririmba kumwe nande muri iyo ndirimbo turi kumwe na Shani Queen ba Masterland ba MB Data ba Sadbi turi kumwe na ba Kes abarinzi benshi turabarinzi bagera nka 15 amatari 10 amatari 12 uko ndimo mutinga imara iminota hafi 5-6 ibintu nk'ibyo urumva indirimbo yasoze ryari
isose muri gihe cako iki date nk'ukwezi haraheze nka isose mu kwa kane no mu kwa gatatu mengo kwa gatatu ibintu nk'ivyo kwa gatatu mu mpera cyangwa mu ntango ngira ni mu ntango sinibuka neza ariko ni muri uko sinibuka rero eko nita kumenya igihe yasohokeye date coming soon maso kabisha ko maso coming soon cyangwa mauze date sokera kumva nasize giturumbuka washa YouTube urayibona cyangwa YouTube ya Masterland urayibona umva ni okay ni ide Masterland non si de Masterland ni de mère de la ville akayikije kuri Masterland kwera umva ko iri kuri page ya Masterland ya YouTube kwera ko twakore mu studio twakore mu studio acara nyarutsa kwera twashaka ibinyaruke gusohoka acara nyarutsa ngo binyaruke mbiri ku bantu benshi niko tuba abantu bahita ubwiye we kore we yarungitse n'ike n'ingoga igihe haza gusohoka merci sana mwisha Alipe watubwiye yuko abashaka conseil mwende musikie mwimbo ya mwisha Alipe mtapata conseil so Alipe merci cyane ko ndagushimire kandi siko Alipe vraiment uri mu bantu batuganiye byinshi watubwiye byinshi vraiment kandi turagushimiye cyane gose tumeze yuko hari cyo umaze gukora hari cyo umaze gutahura muri gospel mu Burundi siko Alipe batugushimiye cyane gose tunasezerana no kudukurikirana ubacishirizeho gato baririmbire gato bumvirize bumve mwisha Alipe ijwi giyiwe nyine rimeze komsa bize ko ari bimeze neza cyane gose adushize gato yatubwira inka turirimba hanyuma twumve ingene ijwi giyiwe rigororotse n'akantu yafasha kagenjembre go kara sukuro mihogo nivyo twumve ingene aririmba rero komsa tubashe kwemeza yuko ari mugisha Alipe twagendeye no mu today ku munsi kaho twamusanze yicaye ahantu akafata akantu karyoshye vraiment aje kutubwira atubwire gatoyi adushizeko murakoze mbere na mbere ko namwanyumviriye ko kantumira mukangendera mande majambo hama Imana yamugisha rero nifuje yuko mwohimiriza abantu bakumviza ubutumwa buri mu byo mutanga urumva muhimiriza abantu bumve ubutumwa byo mutanga mwe mugera kure kurusha umuntu umwe rero ubahimirize hama ibintu ngira bizogenda neza kwera kurumva kandi abandi barashoboye mugana uko nyene bataramenya ivyo barimwo turamenya ivyo turimwo akimanza dutahuza imbere ya mutindirimbe nani mpako munaririmbe ducishirizeho gatoyi tuje mwe tuhatabona amajambo tuze turirimba kamera sawa kumusozi gorokota habone se uruzi rw'imbabazi n'urukundo rutembeshwa n'ubuntu ubu n'urukundo biva ku manarata vyadukuye kumumo bitkuzuza amahoro. My brother, vraiment respect cyane gose. Ndibaza sinda kuvuga byinshi, mwumvise ugiwe muzina ririmba, mwumvise ingena agenda, ni mugisha Alipe neza tunzi asazwe aca bigacika muri gospel music. So turabashimiye cyane gose, nandi babwira ikintu kimwe ni gukaraba n'isabuni imetero imwe hagati kubera coronavirus bazige nifata vraiment mabizi n'ikintu cyo kwirinda cyane gose. Hanyuma turi kumwe ubutaha nundi mu invite kandi wewe vraiment zari special zari umuntu mu invite vraiment witeka cyane gose nkuko murabizi ko cyane mvukora aba invite biteka ibiye ko mu bwami bw'Imana twese turabiteka turabantu badasanzwe aba special. So turi kumwe ubutaha ko nibwira comments abone iki vyose comme ça ubutaha uzoshaka dukurikirana. Hama ciao, turi kumwe ubutaha, mugire umunsi mwiza mwese, ciao.